Nitwa Kamanzi Wilfred, ndongoye ishyirahamwe Action du Cœur et de la Parole, Heart of Word in Action. Uno munsi igenekerezo rya 15 z'ukwa gatatu umwaka wa 2024 twazindutse dufise uruganda rw'abungeri b'amashengero bava mu gisagara cya Bujumbura, amashengero ashika kwijana atandukanye. Intumbero y'uno munsi kwarugira ngo twibukanye intumbero y'ishengero, ko dukwiye kuba ishengero rifise intumbero. Kubera iki ishengero rihari? Kubera iki hari ishengero mu Burundi? N'icyaha gikorwa cy'ishengero n'ivyaha bikorwa ishengero tegerezwa gukora. Mu byo twaboneye hamwe twabonye yuko ishengero ritegerezwa kugaragaza ishusho y'Imana. Ishengero ritegerezwa kwama ivyamwa. Ishengero ritegerezwa kugwira, kandi ishengero ritegerezwa kuganza. Ni muri iyo ntumbero no munsi abungere bariko baraganira barabe ingene borengera amadini bavamwo, ahubwo bakabishingiro rimwe rya Kristo kugira ngo bubake igihugu cyacu cy'u Burundi. Twagomba kwibukanya yuko hari ishengero haba hari ubuzima, impwemu, umubiri n'ubugingo birazigamwa. Tugiye mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari ibibazo bitandukanye. Hari ubucamanza, gushijyana izangondagonde, kurya ibiturire, ubugizi bwa nabi, batanze ibishano, ugasanga aho tubaye ntihameze neza, ntihasukuye, ikidini, gupfa ibi na biriya. Kubera ko ivyo byose bihari, regionalisme, ugasanga ivyo byose birahari, kandi ishengero rihari. Kandi ishengero n'iryo ryategerezwa gufata iya mbere. Twirukanye neza ko abarongozi bose barongoye mu gihugu basengera mu mashengero yacu. Abacamanza basengera mu mashengero turongoye. Abadandaza basengera mu mashengero turongoye. Abakora ibinabiri basengera mu mashengero turimo. Ni naco gituma ishengero twaje hamwe ngo dushobore kwigisha ni gute ni ya nterano y'ishengero. Ni ishengero twokora kugira ngo ibintu bihinduke. Twasanze turakwiye guhindura inyigisho. Abantu tukabakura mu kumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo gusa, ahubwo bagahinduka kuba abigishwa. Kuko abantu nibamara kuba abigishwa ntibazoba bakirya ibiturire. Umwigishwa w'ukuri ntazoca izangondagonda. Umwigishwa w'ukuri ntazogira nawe mugenzi we. Umwigishwa w'ukuri ntazogira agatotezo. Umwigishwa w'ukuri azomenya ko igisagara kibaye abayemwo gikwiye kugirirwa isuku. Azomenya ko akwiye gufata abandi neza. Azomenya ko akwiye kwitwararika abagwaye. Azomenya ko akwiye kwitwararika imfuvyi n'abapfakazi. Azomenya ko kwitwararika batagira kinge na rugero. Akorera niko kazi k'ishengero. Ishengero ritegerezwa kuba akaroro muri vyose. Ivyo kugira ngo tubishikeko, kugira ngo igihugu gishike kwiterambere riramwe, tugere ku mbono ya 2040 gushika kuri 2060 nk'igihugu cyacu kubivuga. Ishengero niryo rikwiye gufata iya mbere. N'ahandi hantu hari inyishu, n'ahandi hantu hashobora kuva inyishu irama atari mu ishengero. Ubwa mbere ni ishengero rishobora gutanga amahoro mu mutima. Ni ishengero rishobora gutuma abanyavyaha bihana. Ni ishengero rishobora gutuma ibintu byose bihinduka. Ni ishengero rishobora gutuma abantu bagiranira ubumwe, bakanywana, bakarenga ivyo bapfa, bakarenga imbibe z'ivyo bapfa, maze bakagira ikintu kimwe kibahuje ari we Kristo. Yari yo ntumbero uno munsi yatumye tubonana, yatumye duhura nk'amashengero, kandi turashima Imana ko abongera amashengero batahuye kandi bavuye bemerana ico giye gukorera hamwe kugira ngo ibintu byose bigende neza. Abatumira abahinga twari kumwe n'abigisha bava mu gihugu cya Amerika. Umwigisha yitwa Dr. Lail Hall, Dr. Simba yatwigishije icyari cyo ishengero. Yanadutahuje atubwira ko mu gihe abungere boja hamwe bagatahura, bagasengera hamwe, bagakorera hamwe, ko igihugu cy'u Burundi cyo cyagihinduka. Igihe akabika kumwe n'umwigisha yitwa Dr. Ibrahim Diko ava mu gihugu cya Nigeria, yashoboye kudufasha ico turi muri Kristo. Aradutahuza ko ico turi muri Kristo ko atamuntu n'umwe ashobora kugihindura. Aha rero ncangirwa ko ntera kamo abarundi bose, ntera kamo abantu bose ari mu gihugu ko igihugu cyacu tugiye kuja hamwe ngo tucubake, tukamenya ko Kristo yadupfiriye, tukamenya ko Kristo yabambwe ku bwacu, natwe tugerezwa kubaho mu buzima uhesha Imana icyubahiro. Muri ico gihe ubwami bw'Imana n'ishusho y'Imana bizoca bigaragara mu isi. Murakoze cyane.